ekipe yitwa Manchester City yirahiye ekipe yitwa Liverpool isindo bishika kuri 3-0. Ekipe yitwa Liverpool yari yavuye muri Champions League yatsinda ekipe yitwa Real Madrid isindo 1-0. Ariko kandi Manchester City nayo yari yagiye kuba ikosora navuga ngo yari ekipe yitwa ntihari Borussia Dortmund hari iki ego bari babatsinda ari ibitsindo bishika kuri 4. Match rero ku munsi w'ejo ekipe yitwa Manchester City na Pepe Guardiola Etihad Stadium batsinda ekipe yitwa Liverpool isindo bishika kuri 3-0. kwa rukino rw'umunsi wa 11 w'ihiganwa rya Premier League ni ihiganwa rikomeye cyane gose mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari hagati y'umugwi wa kabiri ku munsi wa 10 w'ihiganwa witwa Manchester City wari ufite amanota agera kuri 19 ndetse n'umugwi ugira gatatu witwa Liverpool. Umugwi wari mu bibazo bitandukanye byo gutsindwa inkino nyinshi cyane gose zigiye zitandukanye, ariko mugabo bari basa n'abagarutse gatonya baronka gahengwe batsinda urukino rumwe rw'abahuje na ekipe ya Aston Villa ndavuga muri Premier League. Hari nyuma yo gutsindwa na Crystal Palace, bakatsindwa na Brentford, bagatsindwa na Man U, bagatsindwa na Chelsea, bagatsindwa na Crystal Palace. Ubwo rero bari baje novuga basa n'abatangiye kugarukana icizere nyuma yo gutsinda umugwi ukomeye nka Aston Villa ibitsindo bigera kuri 2. Nubwo tukwibagira ko habaye mwaka erere gakomeye cyane gose ko umugabo w'umunyezamu yitwa Dibu Emiliano Martinez mu kugira ngo igitsindo cya mbere kinaboneke ku ruhande rwa Liverpool muri rukino byaje no guca bikuta shere ekipe ya Aston Villa bizana kubananiza bituma batsindwa ibitsindo 2-0. Ubwo rero bari baje gukina na Manchester City nayo novuga ko yo isanzwe itari mu bihe bibi ndetse yibereye no mu bihe novuga bisa n'ibibaye benshi nubwo bagiye baravuga bati Man City irateye amakenga, mugabo ubona ko Man City burya ntibigeze wa mu bihe bibi cyane gose kubera ko unaravye no mu nkino bagiye gukina uretse match batsinzwe na ekipe ya Aston Villa nabo nyene kimwe kubusa ku munsi wa 9 w'ihiganwa. Izindi match zigiye zitandukanye bagiye barazitsinda ukuri kwamye muri Premier League. Ni ekipe yashoboye kunganya na Manchester na ekipe ya Arsenal, ni ekipe n'ivyo yari yatsinzwe match imwe gusa batsinzwe na ekipe ya Tottenham Hotspur 2-0 baratsindwa na ekipe ya Brighton & Hove Albion 2-0. Kuva ico gihe batigeze bongera gutsindwa ekipe ya Manchester City. Bagiye kwa Man U batsinda 3, bagiye kwa Arsenal baranganya, bagenda kwa Brentford baratsinda, kwa Everton baratsinda, kwa Aston Villa baratsindwa ku munsi wa 9 baratsinda Banemafu baratsinze ekipe ya Liverpool kandi nivuga ko gerageje kuraba mu bisanzwe Manchester City bongeye kugaruka ku rugero rwabo rwiza bivanye nuko abakinyi bamwe canke benshi bariko barakinishwa batari bahari nako mu minsi mike nyirenganye ubwo Man City yari mu bihe bibi bamaze gusana bagaruka kandi bagaruka bari muri forme zimeze neza. Umunsi nimba ikintu cya mbere bishimira Manchester City ni garuka ry'umugabo yitwa Omar Marmoush ndetse ni garuka ry'uno mukinyi hagati mu kibuga yitwa Ryan Cherki bariko baranatanga performance za mu kibuga. Uyu munsi uraba Manchester City mu byo bariko barasatira ukavuga ngo iyi ekipe yo kwica umuntu ndetse nanakunze n'uburyo umugabo yitwa Nico Gonzalez yarabuse bivyoroshe hagati mu kibuga kuri nimero 6 ubwo ekipe ya Manchester City kwirasira golinga nigaruka ry'umugabo yitwa Rodrigo Cascante. Mugabo nako n'umugabo yitwa Nico Gonzalez aje amera nk'amasurisho muri club ya Man City nubwo basa n'abamwirengagiza gatanga performance z'abakamwirengagiza bakavuga ngo turabe SK umugabo yitwa Rodrigo Cascante aragaruka ameze gute. Pepe Guardiola burya ni mumenyereza n'ivyo ashobora guca mu bihe bibi mugabo ntatinya kuvuga ko afise mentalite nziza cyane kubera ko Pepe niwe mugabo abona ekipe iri mu bibi akavuga ngo niyakiriye mugabo ndagerageza kurondera solution nta kibazo na kimwe nzorondera solution arubatse nta kibazo na kimwe. Umugabo Pepe Guardiola cundabira yararavira avuga ngo ikibazo ca mbere fise ni defense yanje defense abakinyi bayo ntabahari bariko bakora nabi mugabo mwino misi mugende mu ndabire Manchester City bariko bakinisha muri defense central mugabo yitwa Josco Guardiola mu match akomakomeye mugihe tumusanga tumuzi ko akina kuri nimero 3 ego akavuga ngo Nico Reir ni umukinyi mwiza ntacafata ugo ruhande hanyuma Josco Guardiola nawe agaruka muri defense central kandi biramuha amanota meza. Mugabo yitwa Mateus Ninez yamugarukanye muri defense yiwe mugihe abizi neza ngo mfise abandi bakinyi bakabaye baza kumfasha muri ico kibanza nk'abasore nka bari kore wisi mugabo riko kuri match nk'iya Liverpool reka ndamutereke hanze nzane umugabo yitwa Mateus Ninez yahora kina hagati mu kibuga ndamushire ku ruhande. Uyi ukugufata mariske kwa Pepe Guardiola akamenya ngo abakinyi ntibashobora kwamaho ndafise abakinyi beza muganda guma mpindagura biriko biramufasha mu match amwe canke mu match agiye atandukanye ku buryo Manchester City tuguma tuyumva ngo ni equipe mbi
ngo iriko yitwara nabi mugabo ntibigutangaze kuyibona yarangije muri Premier League mu kibanza cya kabiri cya gatatu muri rino higanwa. Rero Pepe Guardiola nemeza ngo nimwe mu bagabo bazi kugira ekipe yiwe nubwo bari mu bihe bibi. Ngarutse ku rukino rwa ekipe yitwa Liverpool bakinye, wabona neza ngo Liverpool bananijwe n'ubwiza bwa Man City kuruta uko Liverpool bo kwitwa babi. Liverpool wabona ko Man City yabarushije, Man City yabagoye, Man City ukira basatira kuruta uko bo bariko barayisatira, ndetse n'abamiriye bariko bitwara neza cyane gose byabugururiye imyanya yo gukira umugabo witwa Bernardo Silva yerekanye football nziza, ndetse na Free Foden yari hagati mu kibuga yerekanye football nziza. Ndabe ibintu Pepe Guardiola yarapanze mu kibuga hagati, kupanga Free Foden ugapanga Bernardo Silva gacupanga na Nico Gonzalez hagati mu kibuga, wamenga ni risk idasanzwe mugabo umugabo azi kwiga ekipe ndetse byanamuhiriye bimubera byiza, kanatsinda ari kwakira na ekipe yitwa Liverpool nayo bitakunze kwishobora gutanga performance nziza zayo. Rero navuga ko ubundi Manchester City barushije hafi byose ekipe ya Liverpool ari kubasatira ari kurondera ibitsindo, kanatsinda banateye mwizamu rya Liverpool inshuro zigera kuri 6. Liverpool atera rimwe gusa mwizamu rya Manchester City. Munyezamu wa Liverpool yereko arakora kabisa, ubona ko yereko akora cyane gose n'umugabo witwa aka kagabo kitwa hajya ni Mamardashvili n'umunyegori wabo ngora gupronounce ukuntu yereko arakora cyane gose, ndetse vyaje no guhesha kabisa ikibazo ekipe ya Liverpool bihesha amanota ekipe ya Manchester City, vyerekana football nziza na shishane kwa ekipe bisanzwe ifise mu bakinyi beza bashobora gutsinda ibitsina mu buryo butandukanye yitwa Ringblood Talent. Nuko kabisa imeze ku rundi ruhande Houston nayo ekipe novuga ngo izwi ku izina rya Arsenal vyayinaniye kwishura kuronka amanota inyuma ibahona ekipe yitwa Sunderland. Hano vuga ngo bagikuba bananganya ibitsindo bishika kuri 2 ku bindi, igitsindo novuga ngo ca mbere warukira ko rabera wanashaka ku kibuga ca Sunderland. Ekipe yitwa Liverpool nako ekipe yitwa Sunderland iza gutangura igitsindo ku minota 36 witwa Berard no Barada gutsinda ku gipasi witwa no Mukerere. Munota wa 54 witwa novuga ngo Bukayo Saka gutsinda igitsindo agombora. Munota 74 Rotrasad gutsinda igitsindo ku ipasi Matt Zubimendi witwa Brian Bobe nawe match go minarangire aza gutsinda cyo gutsinda ndoko bagombora. Ekipe yitwa ndovuga ngo Arsenal nyuma y'igihe kitari gito itazi kuvuga ngo iri cyatsinda igitsindo, twavyumvise kuri Pepe Guardiola avuga ngo hazogera igihe numva ekipe yitwa Arsenal nayo yatsinda igitsindo. Ubu yatsinda igitsindo kimwe ahubwo yatsinda igitsindo shika kuri 2 ku bundi. Ekipe yitwa Sunderland irikerekana ko ari ekipe novuga ngo nziza uko nuhugeza muri kano kanya ikibana novuga ngo ifise kuno munsi ni kibana novuga atari kibe ku kibanza ca 4 n'amata 19 kugeza muri kano kanya abari kibana novuga ngo ciza. Ekipe yitwa Arsenal barayihagaritse amasha kuri 3 biranka ihagarikwa na ekipe yitwa nde Sunderland numwe mu migwi novuga ati muri no minsi yagaze neza cyane kanatsinda, bariko baranitwara neza gose ugegeje no kurana no mu nkino barako gukina bano ba Sunderland hariya barako kunganya na Everton, barako gutsinda umugwa Chelsea Blues kandi banawusanze muhira. Sunderland batsinze Wolves bari muhira, Sunderland batsindwa na Man U ni gurukino gonye novuga ati babaheruka gutsindwa, ariko kandi Sunderland batsinzwe umugwa Liverpool. Batsinze Nottingham Forest bongera banganya na Crystal Palace. Novuga ati rero Sunderland n'umugwi muri no minsi canke muri zino ndwi za Premier League uri kuragerageza kwerekana yuko nawo ufise ubushobozi, ufise za nguvu zo gushobora gutsinda uwari we wese, kandi kanatsinda ugarutse no kuraba hariya ku tonde ku ndwi ya 11 hariya bafatira mu kiba bari mu mwanya wa 4 hariya mu Liverpool nabo hariya bigere mu mwanya w'8 hariya. Nca numva umuntu ari hano yicaye imbere yacu ari mu bihe bidoroshe cyane, ariko kandi novuga ati bimwe mu majambo biroroshe umuntu ahagaze imbere, ubuzima ntibworoshe umuntu ahagaze imbere burya Houston yisanze mu kimanza twasabiramwo kubamwe wa mani. hari ukuntu par exemple mushobora nko gutonda nk'ahantu mwagiye nko gutonda nka reka mfate par exemple nko muri stade muri ko muhagarare kugira ngo babahe amatike, hanyuma mutonze agacaza umuntu agacabwa ati subira inyuma, agaca afata umwe w'imbere agaca asunikira inyuma. Buryo ujya w'imbere ntaza guhomba cyane mu gihe uwo muntu nibamusunika aza kuba yegeranye n'abandi bari inyuma yiwe. Mugabo ahubwo biza kuba bibi mu gihe baca bavuga ati va kuri uwo murongo vaho
hari inyuma y'abandi kubera ko batonze nabi ariko bamusuniye bakamusurira inyuma imbere y'abandi n'ubundi ntacyo biba bitwaye cyane mugabo byumvikana ko nyine haba hari risike z'uko bashobora no kumucaka ariko ako gakofu nyine kamukubise ku mutima kamusubiza inyuma niko kamurya ariko bakiri imbere n'ubundi navuga ati rero ariko Patrick nawe uraronderana bayitwa Liverpool bikora mucokoza ikibazo umunsi gusa nawe ugira amahirwe bikoherere ikibazo nyine n'ubundi ni cyakindi nyine ubisanzwe iyo Pepe Guardiola ujya bakubise ujya kubagaca bamubwira ati va kuwa murongo jya hariya niwe agira ikibazo gikomeye mugabo ujya bakubise aba ari kuri pressure agaca agomba kujya murongo nyine ubundi ujya nta kibazo kinini kiba gihari kubera ko biraza kugusaba kuja gusaba impusha ngo mwonyimbere mpagarare ngaha nari hariya imbere uwari ngaha akakubwira ati ntibishoboka je nyuma yanje unyuma nawe ati aha naho ntibishoboka atane wapi udahuye n'umunyabuntu mbonye uraho aciye amera nk'umukanye uguye mu mazi abira ariko niyihangane niko bimeze amahirwe aracari ciza ko yanarose n'ikibanza hafi bacari ku ndwi ya 11 umwanya w'umunani hariya ariko Man U nibaza yuko bafise amahirwe yo kuhamukura nawe nyine umengo ya Manchester United yahanukiye Manchester United aragoye yaje ariko ubundi Sunderland nako nagaruka kuri no mugwi nuvuga ati numwe mu migwi nuvuga ati uhagaze neza cyane bafise abantu babamiriye hariya hagati banakoze recruitment zikomeye cyane equipe ya Sunderland hari umukinyi w'umusuisse hariya yitwa Zaka bamukuye muri equipe ya Bayer Leverkusen yameze neza gose umuhungu yarora Arsenal ariko yarambabaje uburyo yitwayemwo wahoruza ukinira equipe nk'iyi Arsenal mugabo ugasanga wisanze muri Sunderland muriko murahura n'ivyo ariko nabonye agaragara menga afise agashavu kenshi kankamira abakinyi ba Arsenal yitwara mu buryo budasobanutse mu gihe abandi bakinyi bobo iyo bahuye byo kutubaha mu gihe abandi bakinyi bobo iyo ahuye na equipe yamureze yamuhaye umwanya wo gukina yamuhaye byose ari byo akunze kuyubahiriza ano musore yatsinze igitsindo ca mbere ca equipe Arsenal nako ya Sunderland uyu mungu yaciye muri equipe ya Arsenal yari umukinyi wa Arsenal yakuye muri equipe mugabo wabona neza nivyo arabatsinze garasiribuye ntaco bitwaye mugabo inyifato yiwe mu kibuga yaboneka ngo iyi ne equipe yanje yakera nubwo uko vyagenze kose nkayivamo ariko plan zakavyukuri burya nasanze abakinyi hari ukuntu baba batandukanye hari umukinyi yibuka nundi atibuka burya nabonye mu mwaka uheze FC Barcelona kirahura na Paris ega naguciriyemo Houston uraraba witwa Unozaki ukuntu yasose muri equipe yitwa Arsenal icambere na mbere Saka yari wa mukino uvuga ngo yarafise agaciro ko kuba kapiteni muri equipe yitwa Arsenal haciye umwanya mutoyi bivaye n'imitwarire uvuga itari imeze neza ndavuga ngo uwitwa Saka yakarerekana ashwanira abakinyi atakubwira ari muri vestiaire kandi ibintu bivuga bitameze neza equipe Arsenal kirazira mubwira tuti wewe ugeza muri kano kanya igitambara turakikwambuye tugema tugiye abandi bantu kuko n'umunsi tukoshaka ko turaha umuntu yama mu makosa umuntu yamaronka kata zitukura umashwanira abandi bakinyi equipe ya Devese ko murahura kuri abashwanira bamwe igitambara acagenda muri equipe itwande Bayer Leverkusen utwo guswa ko tubona wanashaka izina witwa Saka rigarutse ubundi rekaragaragara kumenya karagira iki kara urugero rw'igwa ariko rakoro basi Zaka namubonye nk'umukinyi afise ga comportement kagomba gushushana ka Vinicius Junior n'umukinyi yama wewe itandukaniro rito iryo nyene rihari arabishira mwinzigo mu gihe witwa Vinicius bivuye mu kibuga biba biheze nta ninzigo abishiramo mugabo witwa Saka wewe Zaka ashira mwinzigo si mu kibuga byose no handa aguma yabifise ubundi hari ibintu ubona nkaho umengo bikozwe mu buryo bitari bikwiye gukorwamwo burya naho ba hari kudahuza ko bakwaharabaye burya umuntu yaranakureze akagira ico agufashije mu buzima nka Zaka nimba afise izino no munsi hariho umucango muri no mu Arsenal noneho ari kisha Arsenal rero uko biba bikwiye kugenda kose nizera yuko atabakwiye kwerekana nubwo bufise ishavure imeze gute utabakwiye kwerekana nk'ivyo yarayerekanye imbere y'umugwa Arsenal ariko kandi bafise n'umusatirizi mu Faransa hariya Isdor amaze kuba nagira ngo kubitsindo bine hariya muri no mugwi wabo novuga ati rero ino Sunderland numwe mu migwi twovuga yuko ukuntu uhagaze no munsi uhagaze neza uri kuritwara neza mbere kanatsinda je vyamicizere yuko Arsenal ahantu nitahabera amagabo bashobora gutakaza amanota agira kuri 3 ariko vyarabereye batakaza 2 gusa
aba bifashijwe na bamwe mu bakinyi babo beza no munsi kuko Arsenal bako bakina badafise abakinyi nka Victor Gyökeres nubwo nabonye burya hari amakuru nabonye ku munsi wa hirya y'ejo mengo Gabriel Jesus asa n'uwagarutse mu myimenyerezo ya Arsenal Patrick yaragarutse yaramaze kugaruka novuga ati ni kimwe mu kintu ciza cyane no munsi gisa naho cyo kirafasha Arsenal ivyatumye Arsenal mu mwaka weze yisanga mu bibazo uno munsi ibisa nkaho umengo bibabera n'inyishu kuko bagerageje kuyiga kwagura effectif y'abakinyi bafise uno munsi umwaka weze warumva ko Bukayo Saka agiye mu mvune biragoye cyane kuzana umusubizi wa Bukayo Saka ashobora kuza gasubiza agatanga ibiro vyiza ariko uno munsi Bukayo Saka ashobora kuba atari ufise mukinyi uno mukinyi bakuye muri Chelsea uno ni Madiweke nawe yacagira akabazo k'imvune ariko yagize akabazo k'imvune mu mwanya nyine nawe Bukayo Saka yashoboye kuba nagaruka uriko urumva ico nico kintu mbona nkaho umengo Arsenal bagerageje kwicara baraciga ko barazana Bereceze ku buryo utokumva ngo Martin Odegaard yagiye mu mvune ngo ndagiye guhana ibibazo binini cyane kubera ko urafise Bereceze novuga ati ni kimwe mu bintu biko birafasha Arsenal cyane kandi Arsenal no munsi je sinda gukura kwa mahirwe yo gushobora gutwara ihiganwa rya Premier League kuko kanatsinda inkino je kubganje mbabona yuko bafite amahirwe menshi yo gutakaza ahubwo barigaragaza bagatsinda ico gitsindo kimwe vyanse bakarangira banganyije rero kunganya na Sunderland maze imisiki iratsinda zi Chelsea the Blues maze imisiki iratsinda zi Nottingham Forest ikiritwara neza imbere ya Brentford za West Ham za Crystal Palace imigwi Crystal Palace novuga yuko ari ikintu ciza kuri Arsenal katurindire ntibatakaje amanota yose batakaje agera kuri abira ariko babika inota rigira kuri rimwe baracari imbere y'umugo wa Manchester City babasumba amanota agera kuri 4 hariya bavuga ati amahirwe aracariho ni wait and see katubandanya ariko amahirwe ngenda cashira kuri Mikel Arteta ni wanashaka ni equipe yitwa navuga ngo Arsenal yaciye iza guhagarikwa navuga ngo kuri serie yabo yari bafise uko bari bageze ku ntsinzi kuri 10 yakoragerageza kuraba ko boshobora kubakorara uko navuga ngo ikwisa inkino 11 ariko navuga ngo equipe yitwa Sunderland nayo ikabera ibahagaritse ndavuga ngo kwa Arsene Wenger basore amakuru yabaye menshi ariko mubyumve hari inkino tutogera tuvuse munyihanganire ko adukurikirana dusaba imbabazi navuga ngo hari inkino zimwe tutogera tutavuze tuzakogera tuvuze equipe ya Arsenal nivyo yangaje itsindo biri ku bindi ariko kandi match nayo yari y'umunsi indi match yari kwikira ni match equipe ya Tottenham Hotspur navuga ngo na match United no navuga kugeza muri kano kanya ko ari no match yari iryoshe muri no weekend mu nkino zose zabaye Tottenham Hotspur zitsinde equipe yitwa Manchester nakubanganye na Manchester United ibitsindo shya kuri biri ku bindi novuga ngo match kuri narangiye novuga ngo witwa Brian Mbeumo yarasinze igitsindo ku batatu 32 ku ipasi nziza ya Madiaro mugi witwa Manchester yaragiye kuba azaba nk'umuramplasa aza gutsinda igitsindo ku ipasi witwa Destiny Odoji nawe yarajije kuba yinjira mu kibuga Richardson nawe aza gutsinda ku batatu 91 ku ipasi witwa Wilson Odobe uno mu Faransa mu batatu 96 Matt de Wright aza gutsinda ku ipasi witwa Bruno Fernandes ya Corone match za kurangira bigaragara ko Tottenham Hotspur yarangije ifite 55 Manchester United ya Ruben Amorim nayo yari ifite 45 Patrick equipe zibiri zose Tottenham Hotspur Thomas Frank yari yatanguje Vicario mu igoli Cristiano Romeo Van de Ven muri defense kuri ruhande Pedro Porro Dean Spence hagati bwitwa uno Parinya yahira muri equipe ya Bayern Munich Xavi Simoni Pape Sarr ama Richardson na Johnson umwana muto azibaro batakishwa koromo wani mu kurandi equipe ya Manchester United wari mukenyero wa batatu batandatu umwe uno Rames ba muri defense yitwa Harry Maguire Matt de Wright Luke Shaw hama imbere yabo yitwa Bruno Fernandes ari na kapiteni Casemiro Mazraoui Patrick Dorgu wa Patrick Burundi Brian hamwe na Brian Mbeumo Amad Diallo na Matt Chunya niwe kora ataki niwe kora kinisha match de partout match yari mu buryohe match kirabera ku kibuga novuga ngo cha Tottenham Hotspur basanzwe bazi kwizina rya tuzango tuzi ko kwizina rya Tottenham Hotspur Stadium yakiyagirwa n'uno muhagakizi yitwa Simon Bartode mu witwa muri Vale witwa John Brock match yari disanzwe novuga ngo yari iryoshe novuga ngo yafise uburyohe yagiye kuboneka mu itsinda kuri bine bibiri vya Tottenham Hotspur ibindi bibiri kuri equipe yitwa Manchester United yari match navuga ko iri equilibre ku mpamvu zibiri zikomakomeye ubwa mbere na mbere nuko zari equipe zibiri zingana mvuze zingana navuga ziri mu bihe bishisa n'ibishusha kubera ko ari Tottenham ari Manchester United ubundi ugiye no kurabuza gusanga bamaze gutsinda inkino zimwe bamaze kunganya zimwe bamaze gutsindwa zimwe bavanganye n'amanota byose barabinganya zari equipe zibiri zinganya ni Tottenham batweretse ubushobozi bukomeye mu gutsinda Manchester City
ni na Manchester United nayo ikomeye yatweretse ubushobozi bwo gutsinda Chelsea ndetse na equipe ya Liverpool. Umumenyereza Thomas Frank yagerageza kugwana kugira ngo arabe yuko equipe yo yoyihesha intsinzi byanga bikunda, naco gituma wabona ko ibintu yaje gukina tatinya equipe agiye gukina nayo akavuga ngo ndaza kugerageza gusatira mu buryo bwose bushoboka ndetse nzibire nyine umupira wanje ku bwanje bwite. Ni navyo vyaryoheje match kubera ko Thomas Frank yumva ngo equipe turangana canke turashusha, hanyuma kandi na Ruben Amorim akumva equipe ngo ntabwo bayodutira turaza gukina kandi turangana. Ibi vyaje kuryosha urukino biza gutuma equipe zibiri novuga ziza zigatanga performance zazo nziza zikirekana urukino rwazo rwiza atabwoba burimo ivyo ziriko zirakina. Vyaje gutuma novuga Manchester United yugurukirwa no kuja gusatira binabaviramo igitsindo ca mbere baje gutsinda kubera ko niyo equipe yatanguye yinjira neza mu rukino batera amashuti mwiza mu gihe TOTENHAM bakayakuramwo, ariko kandi biza no kuvamo igitsindo kuri pass yari itanzwe ivuye hariya ku ruhande rw'iburyo gatonya. Manchester United bafashije mu ngabo yitwa Brian Mbeumo, yari pass ivuye kwitwa Amade Diallo, batera igitsindo n'umutwe batsinda igitsindo ca mbere ku ruhande rwa Manchester United. Biza kuba vyiza cyane gose mugabo nubwo biruko nivyabaye ibitevye gatonya ko Tottenham Hotspur nabo baca baza bakazuka babifashije mu ngabo yitwa Matthew Stelle ku pass rwa Destiny Udogi, urushuti rumeze neza cyane gose. Ngabo yitwa mama igitsindo giteye n'ubwo rukomeye mwizamu ya Manchester United biza kurangira equipe ya Manchester United isindwe igitsindo naco kiba kimwe ku kindi. Hanyuma urukino rurakinwa equipe zibiri ziragerageza gusatira n'uburyo bwose bushoboka ku buryo equipe ya Tottenham Hotspur yisanze iri imbere ya Man U mu bijanye no gutera mu izamu ndetse no kurondera izamu ya Manchester United. Ubwo bagerageje amashuti agira kuri 10 mugabo ane aca mu izamu atataca inyuma y'izamu hanyuma yagera kurangaye kuri atatu barayabloka bakinyi ba Manchester United. Mugabo Man U nabo bati ntaco natwereka tugerageze kuvyaza umusaruro uburyo bwe tuza kuza turaronka bakagerageza kuduga, ariko ukabona neza ngo ivyo bariko barakina naho biriko birashika. Ubwo bagerageje gutera mu izamu rya Tottenham imipira igera kuri 5 ibiri inyuma y'izamu umwe uraba bloke mugabo haca mu izamu imipira igera kuri 2 ari navuye mu bitsindo bigera kuri 2 byose bya Manchester United. Ndavuga ko uravye Manchester United na Tottenham bakiri umupira hagati mu kibuga, zari equipe zipezanya zirehana. Uramaze kuraba nk'ubufashe nk'agati par exemple yego ugaca ufata nk'indobo imwe y'amazi ukayishira ino ku ruhande rumwe iyindi ku rundi ruhande ugaca ufata kagati ugaca ugatereka nko ku navuga nko ku giti nko ku kindi giti par exemple kimanitse nk'ahantu hejuru. Yego mu gihe binganye ibiro birapezanya ku buryo biza guhagarara neza bikaba ku munzani. Na Manchester United na Tottenham Hotspur zari equipe wabona ngo ziragerageza gukina kandi zifise umwete mugabo bikabagora ko umwe ashobora gushika ku izamu ry'undi ngo atsinde igitsindo canke se ngo ateri mu izamu ry'undi kubera ko equipe zo zaba ziriko ziragira gute zirapezaniriza hagati mu kibuga. Rero nashimye cyane gose urukino rwaje gukina n'umugabo witwa Brian Mbeumo ku ruhande rwa Manchester United yanyeretse ngo inyuma yo gutorwa nk'umukinyi yaranze ukwezi muri equipe ya nako muri Premier League mu kwezi. Yego hari ndacari wa mugabo nshobora kuza gufasha ngatanga vyiza kugira ngo nitware neza none ngere fashe ari no mu bakinyi beza no vuga ngo Manchester United kugeza muri kanya no vuga ngo ifisi kishimira cyane. Ndetse no vuga ko nanashimye n'urukino rwakinywe na gasore kitwa n'umusore mu defenseur yitwa Memphis Delight wa equipe yitwa Manchester United cyane. Bruno Fernandes nyeretse ngo nivyo ndashobora kuja gutanga solution nziza mu busatirizi bwa Manchester United mugabo mu gihe ndiko ndabona ko ibintu bitagenda neza, ariko nonge n'ubundi kudashima cyane uburyo no mugabo witwa Ruben Amorim yakinijemo kandi Mateus Kuna kubera ko ukinisha Mateus Kuna kuri nimero 9 muri match biramwica nta mwigeze akina kuri nimero 10 kwa Wolverhampton Wanderers n'umukinya akina hagati mu kibuga. Uretse Maguire atamaze match ukareka Mazraoui atamaze match ukareka Patrick Dorgu atamaze match uza gusanga nta mukinyi numwe uyu mugabo witwa Mateus Kuna yoba yitwaye neza kuruta mu rukino rwo ku munsi w'ejo imbere ya Tottenham kubera ko Mateus Kuna yarabohewe ahantu kuri nimero 10 yaraboshwe kuri nimero 9 muri yarabohewe hariya. Rero gufata Mateus Kuna nk'umukinyi nzi neza ukuntu yitwara neza mu kudugana imipira nk'umukinyi nabonye ukuntu atanga
umuplaymaker mwiza ugaca umushyira kuri nimero 9 by'ukuri ubusa naho umenga uri kumwicira urugero rwe rwo gukina rero je ku bwanje novuga ko nivyo banganije match ubona ngo bariko barapezanya Manchester United ni point positive kwa bamaze inkino zigera kuri 5 batazi ikintu cyitwa gutsindwa mugabo uku kuntu yakinishije Mateus kuna ndetse n'ukuntu amukinisha muri no match akomeye nivyo shwa kwa ariko aramuronderamwo ikintu ariko nibibereye kuri equipe nkizi zitabazi kwataka nivyo birabereye ko Mateus kuna ashobora gukina kuri 9 muri za equipe nka zamani singo zirakina football zikagumana balo ndakeneye abakinyi kubanje baza kuza kumera nk'abazibiye hanyuma tuze kuduga kuri counter kubera ko kuna ari umukinyenyeruka cyane gose byo gufasha mugabo gutanguza kunya kuri nimero 9 by'ukuri nivyo Benjamin Sesko wamukengeri wamushize hanze ariko sinibaza ko cabaye kiruciza kana sinanovuga ko yaninjiye wino Benjamin Sesko asirigisinda acanagira n'ikibazo c'imvune acarasohoka rero novuga ko uyu mugabo yitwa Ruben Amorim nivyo numumenyereza mwiza ariko harakanuka kibuze kuno ko napanga abakinyi hari ubundi no mu maramplacement yakoze buriye yiyononeye bugiye equipe ya Manchester United iza gutsindwa amakosa nakunda yatara kuri witwa Ruben Amorim nta kuntu ushobora kumbwira bwana Patrick wewe urakuyemo abakinyi batandukanye kuko uravye remplacement voye karakora bano nino kipe yitwa TOTENHAM yakarakinisha hagati mu kibuga yakuyemo witwa Casemiro yinjizano witwa Ugarte sivyo araza uza kuraba kandi abandi bakintu yagiye ko karasora nivyo witwa uno muhungu azi kwizina rya Harry Maguire yamusoye bivaye no kwagiza akabazo k'imvune urazanye witwa Harry Maguire asohotse winjije Reniero Ugarte arinjije Casemiro Mason Mount arinjiye uwitwa Nova Mateus Cunya na waragiziki arasohotse Diego Daro Patrick Dorgu uvuga ngo agikoze remplacement zose Reniero Mason Mount niho twagiye tubona ibitsindo biko biragaragara naho equipe yitwa Manchester United kuri Konovaho yabo ya nyuma vyagaragaye ko novuga ngo witwa Benjamin Sesko yafashe ikintu zakwikoranga ubundi ho nabonye witwa Ruben Amorim amateri yashushe yavuga ati bino bintu mbega bimbaye ko nibike mugire nabonye no kwitwa Brahim Mbeumo natsinda igitsindo bigaragara ko amateka ko tatana gomanda yatahukana Ruben Amorim kabisa ukuntu atanga equipe ya Liverpool birateye amakenga ya Man U nako ya Manchester United birateye amakenga nivyo ratsinze match zibiri nivyo numumenyereza mwiza kanatsinda fise no kunatunganya ibintu vyiwe sinona bimwinjira ko kubera ko biriko biratanga resultats zigiye zitandukanye ariko vyo kurugerageje kuraba uburyo iyi equipe ya Manchester United iza kuba nako ya Liverpool nako murantunga sinzi ikintu kimfashe iyi equipe ya Liverpool kuba amasaha amatwa yari ashana amasaha kweri kirere mbona ibujumbura hakanye urashonje oya gusa nyene harimo niki mugabo nta cireka tubivuga kubona equipe ya Manchester United yari brage kubona Manchester United yego rimwe na rimwe ibintu vyayo ubona bitagenda neza hari gihe Apollo imwe bivuye kuno mugabo yitwa Ruben Amorim ugasanga Ruben harana atari kurageza equipe ya Manchester United by'ukuri rero je kubwanje nivyonanira canke nivyongora kujija uno mugabo kubera imikinire yiwe Ruben Amorim arakwiye kwiruturuva mu vyakina mu bakinya panga ukuntu abapanga agaho umwanya abakinyi mu bibanza vyabo nubwo yavuze ngo ntashobora guhindura ibintu bikagenda neza cyane nuko kabisa bimeze yari Premier League no kugeza muri kano kanya equipe itwara Arsenal ikaba ifite ikibanza cha 26 kibanza cha kane Manchester City na 22 kibanza cha gatatu equipe ya twitwa Chelsea Blues na 20 Sunderland kibanza cha kane 19 imigwi ya nyuma n'equipe ya West Ham 18 10